bo nagwa ngo ofise n'abanyamahanga jewe nta ruhari gusa icyo nzi ndazi ko bo ari bo bafise ingorane kuko batangiye kuzibira isoko ryabo niyinjirirwe n'abandi nibo babitanguye sitwe twabitanguye. Diamond ndi yahora yitumira apana gutumirwa yitumira hano yafashwa nande namwebwe rero isoko ni iri abo abumvise barankurikiye uwa mbere kushika aho ndi yabaye Farias no batangaza Farias yazanywe na Jose Chameleone aramunshikiriza ahantu ariko ndaririmba hito Green Corner. Chameleone twarabanye bien n'umuntu tuzinanye neza twabanye Nairobi. Numva hari ingorane cyo kugira ngo ndirimbe murike kwanza telefone muri Brazil bandabire muri Amazon yuko ariyo amayani y'icyayi. Oh yareka amagana umayi amagana uko seri navuze ko azoba drama ejo. Isaac TV ho bo nagwa ngo ofise n'abanyamahanga jewe nta ruhari gusa icyo nzi ndazi ko bo ari bo bafise ingorane kuko batangiye kuzibira isoko ryabo niyinjirirwe n'abandi nibo babitanguye sitwe twabitanguye hano kuva ndi muto haraza abaririmbyi bakomeye Kasave mubona yaraje ngaha Mbiri ya Ber na Tabule Rochero bakunda kuza ngaha Koffi Olomide yaraje ngaha Manu Dibango yaraje mu Burundi hano wamaze kuza benshi Centre Kitire France yo ngayo nyene imaze kuzana benshi harimo na Oliver Mutukuzi ntagwango icyo nzi abarundi bereka abanyamahanga narimwe naje ubwanje aho mba ni mu mahanga nanguye kuba uwa mbere gutangura kwanga abanyamahanga bocha batangurira kuri jewe kwanza wewe unakaa kwenye sio kwenu rudi kwenu gusa urabona iri barabara turiko hajya rimanuka muri Asiatique hari amaduka menshi adandaza ivy'ububatsi adandaza ivy'amarido adandaza ivy'abana bijya barabara uguruye amaso ukajayo usanga udandaza atari umuntu umwe ni benshi bagahiganwa umwese akaronka abakiriya biwe. Icambere je nobwira abaririmbyi bagenzi biwanje bo ngaho nivyo Burundi bwarugura imiryango ibyo hanze birinjira byinshi cyane si iby'imiziki gusa ni byinshi byinjira biva hanze ko bimeze gutyo rero tutangure kuja ku rwego twese ariko atanumwe akengereye uwundi kuko hari umuntu avuga ati wewe uruwo ngaha ndaguha make fata naya bamwe kubera ko biba bibasanze bari mu bukene bakavyemera. Hanyuma ikindi naco nta giciro gishigwa kuri kungurukana bumenyi kirazira yuko ufata prix ushire kungurukana bumenyi ngukumenga rero sasa uri kurabwira nde kwanza d'abord ukubwirana bajya bayakuriha ntibasoma bijya bintu kontra yose ica kuri telefone igaca ku nyandiko kandi riba ribanga so gushira ama kontra canke kushira ivyifuzo nkukumenga ufise ishavu kandi ari wewe utelefonwa okay Vania urafata kontra udushire kuri internet turabe ivyo mumvikanye nga ntavyo wokora na wewe ngo bishira ngaho oya naje navyo muzi gutangura kuvuga ngo ataraya ariko siritere abaza kukura abandi barenza bitatu kwinjira n'ukuzanye asanzwe adandaza aravuga ati uri kushaka ko tugurisha ibiharage nk'izahabu ndibikunda ikiro cy'ibiharage kirafise igiciro cyavyo inzahabu nayo ku kiro irafise ikiro ibeyi yayo rero je nibaza yuko tutotumwanya muri ibi gusa kwiya gaciro biri kwinshi d'abord ni comportement des artistes babikorereko inyifato y'abartiste ushaka kwiya gaciro ibanza kwanza guhinduka hanyuma ibikogwa umuntu ashaka gukorana na wewe ategeza kuraba yuko ayo mahera azogaruka
ibikorwa eske birakwega. Reka ronda kubarira gushika muri 2010 imbere yuko Magufuli afata igihugu cya Tanzania afata pouvoir hariho Kikwete. Bijya byose mubona mu gihugu kibanye byakoze n'uwitwa Kikwete. Okay, reka mvuge mu rurimi nyago, Mheshimiwa Kikwete. Nakunda kujayo mu madisikuru yo yavuze ati isinema yacu, imiziki, sport bitangure kurabwa neza biduzwe. Iryo jambo riba rikwiye ku muntu w'umukuru w'igihugu. Isinema yabo turayiraba ni tuyiraba. Urakoze. Sport yabo, abakinyi bacu b'umupira ndibasige bifuza kugugwa hariya. Simba, Yanga. Sivyo? Umuziki wabo, abaririmbyi uri kurabariya cyangwa ndi kurabariya. Ariko ndababwiye neza ukuri. Gushika muri 2014 nabone bagoma bifuza yuko boza gukora concert mu Burundi. None ndi mubizi. Umuririmbyi wese twaririmbanye indoto yarafise mu Batanzania. Shatse kuvuga nka JD. Indoto kwa rukuza ngaha. Rero iyo muhambaye ikirezi ndimumenye ko cera abandi barabibona. Diamond ndi yahora yitumira apana gutumirwa yitumira hano yafashwa nande namwebwe. Rero isoko ni iri. Okay, na hari kibazo nagira numva nubwira ureje ngo amakonsera azoba ari menshi ariko cyurakwepa. Ariko nacemvuga ndi uri kuravuga nacembona rijya barabara yuko rijya mu maduka menshi ya Asiatique. Abagurisha kenkayeri benshi bose bagacuruza. Ugize amaja gutya Village Market ifise utu shop twinshi bose baracuruza. Twese twokwigwa. Twese twokwigwa ariko niya nayo ma complexe gusa yuzuye ngaha. Nutwo du conflict tuba turi mu bantu utazi cyo tuvako ukavuga uti uyu turarabana mu maso none tuhangana kubera iki nta na kimwe. Rero les artistes la valeur si propagande yo kuri internet, la valeur ni sur terrain. Wewe petit basi kudanganya uko na following, pouvoir yako itaonekana ku terrain. Kuko ama followers canke ama views washobora kuyararana ubusa ukaburara ndamusuzo burara. Wowe ukora ku radio umaze kumenya yuko bwa bundi je ndi kuri micro, jewe Nova ndi kusamiriza ndi kuri micro ndakurikirwa n'abantu barenga 800 ushinga ndaye Nova shunyari ukubunyene umukuri radio mubwire ko ushaka ko musubiramo umushahara wawe kuko ubufise igitigiri cy'abagukurikira. Iradio irikira kurikirwa ibifise ugerabiza akora muri marketing, ibifise rero opportunity yo guca ikora publicité igacuruza ujya mwanya w'ibiganiro. Econet ikiza kubashorera kuko ivuga uti abo dukeneye bumviriza ujya muntu ari kusamiriza. Umuririmbyi afise following kandi kongera ikamukurikira nta munsi uzorara gusa ndibikunda. Ariko ufise ingurukana bumenyi igukurikira ariko hageze ko batumira akaza batanu ushize ku ifoto ikarabwa n'abantu bakayirayikinga ari batanu. Donc we tukurabereza uri kuratubesha. Rero la valeur des artistes iza mu mwanya ufise ingufu zo gukwega audience nini, hanyuma ijya audience nyene kuguhamagara kayicuruzamo agaca abona inyungu. Aho ni bavuga ngaye muzoguma muduga progressively kuri hahandi ushaka. Sica kuri Facebook s'il vous plaît uri kukangande. Okay, wowe yafise gumi wawe na tutugumi wacu turabe yuko yajya. Ariko ushaka nino pouvoir yo kunegosia nizana amahera ngubu Chris ebana tuvugana uvuze kuri Noheli wanje ngacangira le pouvoir yo kunegosia
hanyuma nagaca avuga ati ya mahera yansavye ni menshi tugabanye gatoya kuko ndazi ko yogaruka nivyo tu ndimuze muramenana umutwe mutakaza umwanya umuntu ariko arabamena umutwe ngo atashasa ngo ataraya okay reka turindire uzo yamo ni sawa bayamuhaye ni sawa ariko il ne faut pas yuko les débats z'amahera zijya kuma internet tuduze valeur y'aba artiste valeur iduge hanyuma le prix aussi va monter ariko mu mwanya n'ucuruza homba mu mwanya eta y'igihugu abantu barimo usanga circulation de la monnaie kiri ngorane nukuza turabiraba neza tugende tujyane n'ibihe turabe igihugu cyacu aho kigeze abanyagihugu bafise pouvoir d'achat ibintu ngivyo murakoze ariko mu nyumve neza yagira umuntu abihindura ajuwana umuntu abihindura mu mbere icyabona sinansa agaciro k'abaririmbyi ariko sinibaza ko byoca kungurukana bumenyi negocia en secret duza prix yawe uyaguhaye kubera ko abona ko ashobora kugaruka well and good je nibaza yuko wabivuze neza gose kuko agaciro canke ibiciro by'umu artiste n'ivyari bikwiye kuja ku mbuga ngurukana bumenyi hari aba artiste no musi ngaba baronka n'amahera menshi abantu batazi nk'ubu tuzi kontra y'amahera Kidumu yaronse ashobora kuba yararonse n'amahera gusumba n'abo banyamahanga ariko rero kontra y'umu artiste yari ikwiye kuguma mwibanga kujya umuntu atamenya umushahara w'uwundi nibaza yuko ico kintu aba artiste bari bakwiye kugifata nka nkama hama ibibazo vyanje si vyinshi ndahera kuri Dramati na Vania mwicaranye n'umuntu azi umuziki w'ukuri mwicaranye n'umuntu avuze umuziki w'ikibiriraho umuziki w'isede ntawazi umuntu agerageje no kuraba kuri affiche aza gusanga aba artiste benshi bagira amashow ya live ndavuga Andy Araflo na Cool Band Vania na Dramati namwe murazi kugira live kuko muramaze kubiprova katari gake ariko ndashaka mutubwire kuri show yejo tuzokumva CD cyane tuzokumva umuziki w'ikibiriraho cyo ni kibazo ca mbere hama ikibazo ca kabiri ni kuri Jean Pierre Nimbona Kidumu watubwiye ko ufise collabo na Vania ariko ico tuzi kandi tumaze kubona nuko Jean Pierre Nimbona Kidumu nuko yifuza kubona ba Kidumu benshi bariyo muri no muziki w'u Burundi kujya wafashe Khalijo kujya wafashe Miserika kujya wafashe Stanish na Vania hariyo Dramati Mona Walda hariyo Dramati hariyo Double J hariho Araflo ni bamwe mu artiste tuzi kandi bafise impano mugiye gusangira stage bobo ntacuri kurabiyumvirirako nimba hari curi kurabiyumvirako tucitege ryari jewe na Vania usanzwe tugira ama playback ngatari uko bituvuyeko kubera ko mwese murabizi ko ni ibintu twama dukora tumaze kubereka inshuro nyinshi ko dushobora kuririmba iyo live ni kuvuga muri concert organisation yose ibifise ingene concert iteguye bakavuga ati live band izobihari canke ntizobihari twebwe aba artiste tukavugana nabo tukababwira dukeneye amafaranga kugira live iboneke bidakunze tubandanya n'ibihari so mu gihe rero turasa opportunity yuko ivyo bintu byose bihari naho mwanya mwiza wo kwiyerekana mu byo dusanzwe dushobora numva ko ata mwanya wo kuririmba amasede hari ivyo imbere yacu nta mpamvu twirirwa mu makaritsiye Vania konyana vyishuye n'ivyo twese tuzogira Dramati ndabizi ko azogira live jewe nzogira live niho name ndavuga ni igiteramo giteguriye cyane kubera ibindi biteramo byinshi twahamagawemo au cours de l'année yari ibintu by'uko bakubwira ati turase agahaze gutya dushobora kubagirira full band ariko Zanzi yaratwemereye kandi byagenze neza ko babyemeye ko bizogenda hazoba hahari full band ikakompanya umu artiste wari wese indirimbo zose nzoririmba ejo azoba ari live nta playback nta mu DJ azoba karavuza beat zose ni live 100%. Jewe nta kintu je ntokora kugira ngo iki gihugu ciwanje u Burundi kigira abantu bakamaro cyane cyane mu bintu je nakunze kuva ndi muto gukora
ikintu cerekeye gukora mentorship, mentoringa kuja ukaduza abandi nabitanguye kera. Hari ivyo mwamenye kwera yuko hari yageze ko mubimenya. Mu kinami wacu j'ai créé beaucoup de batteurs. Aba batteurs benshi nije natanga ibintu vy'ingoma z'amakauchu. Aha ugiye ugakora research kuri RTNB. Abantu rero nshatse kubwira abafise za YouTube channel ndabayana umujya kuronka source y'ibintu. Hari amasanamu mu kiganiro cy'abana fisi imyaka 10 ndiko ndakubita battery abantu ndiko ndabatambisha gauche à droite biri mu archive ya RTNB. So mu kinama hadutse aba battery benshi ubu baruzuye Nairobi ariko bose barabajewe. Okay, inguru y'umwana isubira inyuma. Umubatere wa mbere narutse mbona ari umubatere tumubona mu minsi mikuru ya leta turi bato. Je nibuka yuko nabonye Bujumbura ville fisi imyaka 7. Mbona Christophe Matata ku ngoma ndakenda mbembe ariko aravuza. Bana navuye ngaho ngwa ibisazi. Ariko icyatangaje nibijya nabonye nabifotoye n'amaso ama telefone hari bwaze ngo no kubita foto ndabivyo nabonye ariko naciye ngenda kurondera amakopo kujya nabonye amasahani nkakata. Urabona mukina amako bakora imbegeti nyinshi ibinjanja vyari vyinshi cyane cyo gihe ndakora icyo bita umukwasa ingoma zijya nabonye zimbere nigiye guhonyora n'amaguru ca mu mbateri Christophe Matata kandi burya se umunyakamenge n'umunyakinama quartier Ngozi turumvikanye. Hanyuma nacemba rero mu bateri w'upeti agenda n'ingoma ziwe kinama yose agenda aravuza mu mazu atari bwaherego kubako. Nibuka concert nakoze muri quartier Bururi ku rupango rw'umuntu witwa Giforo iwabo je twigana muri primaire acapanga concert amafaranga yandishe ya avance naguze ibitumbura abantu bivugisha agaciro kwishuza twabitanguye kera sana. Wiyumvire ku myaka 10 ukabura umubateri uri kuragira amakozere wishuza avance bakayaguhera ku ishuri muri ko muriga bababwira musome igitabo cyitwa Burgo cibiharuro samani niko nabye zamani na Petero Buyoya bado hajapiga kudeta samani sana. Rero icyanshimishije bose abigisha ingoma bavuga ati ndamuzidia kidumu. Deja iyo ni inspiration kuva ndi muto. Maze kuba rero umuririmbyi sinashimye yuko noba ndi jenyene. Tuvyibukanye naje gutembera mu mbisho mu Burundi muri 1998. Kintu cyambere nabonye abajene bakora spectacle kuri centre Kitre ata mu nanzi. Je dis bien ata mu nanzi. Ndinjira mu Burundi nari nzanye no kurondera karanga muntu hanyuma no kwikura ko ivyo burefije kusubira kuronga passport. Karanga muntu ndayironga, passport ndayironga. Nari neshikiye ajya mu Irohero ku mugenzi wanje asigara umupaseri twa Jerome. Ariko numva ngo rero spectacle kuri centre Kitre français. Ndajayo. C'était la toute première fois mbona ngahura n'abajene bico gihe hariho ni Gasol hariho Nziza Desire na mwene wabo basa no kumenga bari muri competition bamwe bagatamba abandi bakagira ivya marapu ya playback ivya mahera n'umuriro tout ça nacenda bavugisha uwanyumvise yarangurikiye. Urabona kujya Yesu Kristo yashise kuri kunkengera z'ikiyaga abona umuntu wa mbere aramubwira ati ngurikira nzo kugira umurovyi w'abantu. Nacenda babwira kandi abo abumvise barangurikiye. Uwa mbere kushika aho ndi yabaye Farias. No batangaza Farias yazanye na Jose Chameleone. Aramunshikiriza ahantu ariko ndaririmba hito Green Corner. Chameleone twarabanye bien n'umuntu tuzinanye neza twabanye Nairobi. Ariko nuzeye Farias yaje azanywe nawe mbona baduze escalier aramunshikiriza. None yo si mentorship gahe. Uwachi yazubugira ku mentorship
hakaba n'uwundi yaciye abiheba yari yatanguye yitwa Edi Dodo wo mu Ijabe. Iyo si mentorship baciye bikurikiranye batangura kuza baraza ariko cyane cyane uwo twabanye cyane kabisa anzi neza twabanye umwanya munini naba babiri ni Farias na Dr. Claude. Abo nibo twabanye cyane kubana kabisa ukavuga uti uni mutoyi wanje kandi zo muguma ko ndamujyameko. Bon turatandukanye suivant ukuntu twakuze nibisigura yuko umuntu uca dusangira ingeso uko meze ngo yo camera uko nyene cange nawe nuko ameze ncemera uko nyene ariko twarabanye comme des frères. Hanyuma mu nyuma ndavuga nti okay bigeze ahantu narose concert ya mbere ndumiwe 2001 ca ndavuga ndi okay si ngombwa yuko ndivyo bavyiza nijanye reka uyu mupeti ndiko ndafasha njane nawe twazananye mu ndege na Farias nakuye na member ngaha kugira ngo ashobore kuramplasa jewe mu kibanza cyane cya batera member vino yurizwe indege kuri condition je nashize imbere muri ya makontra ateza kubibanga uravyumva adusangira Nairobi arepeta na twebwe turagarukana umuyisi member cha tukora concert kuri lo concert Stade Prince Rwigo Gasore deux fois hose batubona na Farias. Iyo si mentorship none kuko yari yamenyereye ama playback ndamubwira ndi umviriza hari ikintu ngenda kubarira ushaka kuzoguma mu mitima y'abantu numvise tu peux chanter cyane ndamubwira ndi change va mu vy'amarabu ja mu vyo kuririmba. Iyo si mentorship rero nta kintu je ntokora mu nyuma mbona naribagiye abigeme cyane ndatangura mu karere mu bigeme Uganda Tanzania Rwanda abandi bartiste b'abajene b'abahungu bakangurikira bo mu Rwanda bahirika imuco bande. Hanyuma cyane ndavuga ndi mu Burundi watumye rero niyumvira abakobwa mu Burundi na kababaro nabonye ariko akorana interview ariko arabivuga afise akababaro nuwitwa Shani Queen niyo yatumye jewe niyumvira abakobwa bo ngaha rero ivyo vyose narabigerageje ariko sinokora bijana sinozikora mu kwezi kumwe progressivement tuzoguma dushikira batarashikirwa abandi bakorana n'abandi icyo no basaba abartiste bakorane makolabo ari benshi hagati yabo singomba ngo bibe jewe gusa hagati yabo habe production nyinshi kujya aba Nigeria bakora imiziki nk'ijana igasohoka muri saison imwe icari ngurubanza rumwe rumara zibiri Jean Pierre Nimbona Kidum yarateguye competition yise 10 in 1 hari kuri Cercle Nautique ico gihe umuririmbyi yitwa Ninzi Johali abo wa mbere muri competition harimo abantu nk'aba Isa Jamal Yoya harimo Banzemana Thomas Mkombozi baraba artiste bakomeye baraba artiste bakomeye ikibazo kica kiza wa mugambi Jean Pierre Nimbona Kidum yarafise wo gufasha aba artiste biciye muri competition uraca hari nimbugi hari atekanya kubikora gute urabona urazi ibyaciye bikurikira mu nyuma hacaza ibintu vyerekeye amasantima wari umaze gupanga kera yuko ufasha radio warondere kuno umupangira yahabaye vyinshi cyane narigeze kuba ambassadeur wa Primus ico gihe cya radio yatwaye Primusic uyu n'umwana wiwe yuwabo mu Kinama urumva hacaza ibintu vyinshi cyane inzira zo gufasha abantu ni nyinshi cyane ariko yisumbye izindi gusumbya natwe bivyo dukora nemwebwe mukora ku bintu vy'amamedia. Iyo niyo nzira ya mbere ifasha n'umunyepolitike gufata pouvoir media ishobora no gufata umuntu ikamwambika izera yaramaze gucafura media. Imyaka irenga kuri 40 n'ubundi amaze gukora ibintu bidasanzwe byaba mu karere no hanze y'akarere no gusijana n'imana Kidum hari icyo igira kuri Tramat niba kiriho igira kuri Bon, urungano rushasha ruratahura vuba kandi nabone ndibaza yuko babiregreta ukuntu batahura technology iyo bariko batahura ivyigwa mu ishuri barabizi yuko baba bamaze kuba abantu bakomeye cyane baratahura vuba sana technology. Ico kintu jewe no cigira kuri bo
nk'ubu ujya nshobora kugura telefone y'igitangaza ngayiha umwana muto ukazubona arayitahuye kusumbya jewe aramenya ahantu hinyegeje amafoto aramenye ahantu umuntu agira akantu agaca ashyiramo akadomo quelque chose ibintu nk'ivyo kubera yuko rero sasa bamaze gufata ikintu cyitwa tekinoloji baragitahura tukaba turiko turopera ubu gucuruza ni tekinoloji kera twashira mu makaseti mu masede ariko ubu indirimbo ishobora kuba isi yose mu minota 5 ukaba umaze kumenyekana pourvu ufise abantu gusa bari bayirindiriye isi yose ikakubona isi yose ikabona televiziyo wikoreye wewe ukayishushanya kuri telefone televiziyo yiwawe kera byari bigoye niyo kaseti bana niyo CD bana iyo CD iraryoshe ndayitware kwa mushenga ngirire kopisha iyo CD iraryoshe ubu nufise kandi umwanya w'amasede ubu ibintu byose byagiye muri nuzeye digital mwari mubizi yuko aba diaspora mwebwe mukoraza ibiganiro kungurukana bumenyi mubaruhura cyane murabaruhura kabisa barakurikira ugasanga wakoze ikiganiro nyuma y'inzu mu Kinama mu Kamenge Bwiza cyo kirabwa muri Canada kuko hariya ndarigara bagifise irigara ndariyari irigara ni mwebwe rero sasa ni mwebwe musigiye mubaha bakamenya ibyo muhira ibigezweho ninde yakoze iki mukanya gato technology icyo kintu abajene kabisa ndakibahaye hasigaye gusa ivyo berekana kuri technology kuri tele tubibona icyo gusa nicyo gisigaye gufatanya ibintu technologique n'ibintu bya realite ivyo navyozi bivana mutima mutagatifu azobwira numva hari ingorane cyo kugira ngo ndirimbe murike kwanza telefone muri Brazil bandabire muri Amazon yuko ariyo amayani y'icyayi yareka amagara umayi amagara uko seri navuze ko azoba drama ejo Isaac TV. Oh.